Hello everyone, ndasubiriye kubaramutsa mwebwe mwese mukurikira udutrick tw'ubwenge duca kuri iyi page ibigezweho kuri telefone guys. So uno munsi ndabazaniye agatrick kazogufasha guys. Uno munsi nje kukwereka ukuntu umuntu akwiba Facebook yawe atavyuzi guys. Ugumane nanje rero gushika inyuma ya video ndakwereka agatrick k'ubwenge kari muri Facebook. So nimba uri mushasha nagomara gusaba ukore ufyonde kuri suive canke follow aha rugura impande y'izina kugira uze urabona utu trick turi update tuze turagushikira ku mwanya guys. So nimubanze mubikore guys. So nizere ko mwabikoze guys, ucuza umpe like utibagiye no gupartage video guys. Partage kugira ishike ku bantu benshi n'uwundi abona akagatrick ndabazaniye. So uno munsi rero nababwiye akantu ndabazaniye nukuntu uwo bashobora kukwiba Facebook yawe atavyuzi guys. So ntago tevyarereka twinjire muri Facebook murabe aho gatrick ndabazaniye ukuntu wo bideconnecta guys. Urinjira muri account yawe ya Facebook. So guys vyoba ngombwa ubigize nko kuma account yiwawe yose, kuma compte ya FB yiwawe yose office. So aha rero ucuza ngaha kututu dukwego dutatu no hejuru ukemeza ko ucuza ino kuri settings cyangwa se parametre guys. Aha kuri parametre winjire muri parametre ucuduga gato uze kuraba ahantu hari security and login, uze kuraba ahantu hari security ucuraba kuri security and login uce wemeza ko aha ucurindira gato guys, biragusaba connection. Okay guys, enge turindire gato bibanze bishike guys. Okay guys, bica bishikira ngaha hantu mubona guys, bica bishikira aha hantu. Aha rero guys murabona ngaha aha hantu hambere aha guys. Aha hantu no kuvuga murabona aya matelefone, aya n'amatelefone jewe ni connectemwo. Nkajye usanga wiconnecte phone gacize motari deconnecta cyangwa ufute konte yawe ya Facebook guys. Aha ucubona amatelefone yose woba wari connectemwo ukibagira gufutamwo konte yawe cyangwa amafone yose yoba kirimwo konte yawe ya Facebook guys. Aha rero ucufyonda aha hantu kuri simol uca wemeza ko ucurindira guys biheze kwirudinga. Ange turindire guys. Okay bejeje kugira kuri simol guys, urabona kucushikira aha hantu ona aya n'amatelefone yose jewe ni connectemwo ndibagira gufuta konte yanje. Ona ya yose guys nino munsi ngaha. Aha rero guys aha ni nkacagiye usanga umuntu agusomera ama message yiwawe akagusomera ukabona umuntu yakwishuriye ama message we atavyuzi guys. Kandi habana nashobora kukwiba Facebook yiwawe. Navyo nzobibereka guys, mushigikize like na partage guys. Okay rero guys kugira ucu bideconnecta telefone iyi konte yawe uyideconnecte muri telefone zabo utarinze kuzitora zose, ucuza ngaha munsi aha kuri log out of all section. Aha niho ucufyonda. Mu gifaransa muraza gusanga ari deconnecte guys, uce ufyondako. Aha ucugira kuri log out, kuba mu gifaransa ni deconnecte.
uca ufyondako. Aho turindira guys, kandi nyene ona ngaha ko hasigaye iyi imwe ngaha, ona ko hasigaye iyi imwe, no kuvuga iyi ni nyene ndiko ndakoresha, ni yiri iyi compte yanje ya Facebook, iyi niyo ndiko ndakoresherezako. We muraza kubona ahantu hari active now, no kuvuga iri kirakora ubu nyene, ni iyi telefone nyene ndiko ndakoresha. We muze kuraba neza urabona n'isaha wiconnectiyeko, ibintu vyinshi guys muraza kubibona n'itariki. Aha rero hari habaza gusanga handitse if, no kuvuga ni nyene uzoba ni telefone irimwo compte yawe ubunyene. So akaniko gatrike rero nari ndabazaniye, mukomeze kunshigikira mu gufyonda like, mu kugira like guys, mutibagiye no gupartager iyi video, mushigikire kugira turabe yuko twoza duga guys. So mukomeze gufyonda follow, like na comment guys, mutibagiye na share. So bye bye, tuzosubira muri video ikurikira. Thanks for watching.